ingorane burya kubaka abantu benshi amababa tubona tudohewe dutwenga ariko mu ngo zacu habera ibintu byinshi Emana yanje basi wewe bye sinzogaruka vrema sinzogaruka none nagiye kumuresha mfise isura nk'iyo yiwawe nkuvuga iyo wamaze gufata decision nturi buhindure nimba ari umugenzi wawe nimba muhura muri ivyo by'amasinema yanyu nimba muhura mu biki nimba uzi ko aje mugabo ngaha mu rugo ndibijya mbere njyanye mbona ibi microphone ngaha we tahura ko je ndi umustar menya ko ntegereza kuyagisha abafana dukurikirana sega nta muntu kwino si agororotse kwino si nta muntu agenda atumbereye gikuru no kwihangana no kuvyakira ukabibamwe uko abiri kose ndubaho umugabo wanje kandi ndamukunda nawe urabizi nje kuca hari nitegeko cyane gisaba ngira mujanye n'ujya musore sivyo ni kuko washimye deja oya numubeshere cameraman afise umugore wiwe n'umugabo wawe ya none nimba atari umugabo wawe n'umugabo wundi mugore none ko umugore wiwe nawe ataje ngaha aze gute yacha ngo ati genzo batemberera mugumba barese urusaku rwanzanye cyangwa sinazanye ni nabi cyangwa batemberera ndabayagishe numva ko umugabo avuga ndakuba icara beti abasore ko ndakuba okay kandi reka ko ntari seriye sindi seri sivyo sindi seriye uravyo urazi ko ndagukunda kandi nakwemeye ukuri kose ntari seriye STV every story matters. Yes, hello guys, akunzira STV ibyo komeze bon je meze neza ndashima namwe ndizera ko mumeze neza bro. So ndikumwe rero n'umuntu bita Belize akira muri Rukundo TV kwa Mr Sami abari wayirongoye niwe CEO yayo na afise TV twambaye yitwa ahabwo kuye kubitwa rero Afri mwanzanira hiyo gabasha Afri Max TV Jesus Jesus Lord natibuza yitwa Afri TV kaje kaboro karangora so niwe donc niwe ari musi wa ni yiwiwe numva ati muri Rukundo TV akacagira n'ivyiwiwe ari baje kumugendera mu rugo rwiwe ariko numfasha wiwe kwanza umugabo ari he yari mu cumba gatonya makuru ni meza mfise makuru ko umugabo atahise rero kuri kw'Imana atari seriye gute kandi ngo aramwe inzoga no kunywa inzoga nibisigura ko acira kuba seriye kandi nato baseriye je mugabo wanje ndamukunda cyane ariko kumukunda atari seriye umva ko ari kibazo udangwara no mundi budatanye no kundazi gikuru nuko mu rugo rw'iwanje nawe tuba turi seriye nyene ukuntu nawe cubibona atari seriye arashobora kuba atari seriye hariya mugabo ageze hano je nkabona ko ari seriye imbere y'iwanje kuko wewe maso yawe arashobora guhereza ikintu mugabo imbere y'iwanje nkayibona ukundi kuntu Mvuga uboro hanze rero ngo atigenze gutembera Belize yo muri Rukundo TV ndabe ivyo bintu n'amasaha bari ngaha muhira kweli nakaze fise oya no musi ntiyagiye kadi ego yari yiriwe ngaha muhira gusa mwanye neza ko biri kose ndabishima nongire gute ka mugabo wanje kandi tubana sindi butahe sindi deja tumaze kuba umugore n'umugabo agite ahora guhereza ubuhiri ko biri kose nayo ishuri ahora kubitwa ishuri ndagora bakitwa mu rugo rero base hanze ngo mimi ngo je wankubite kumbe karibu shere twaronse umushitsi mujise wa microphone ego amahoro mutama amahoro karibu none wicara nibyo nibi bace kuturamutsa none abaje kuturamutsa batugana n'ama microphone donc ubu ni umujournaliste wingo n'imibano aca nyene kutugendera okay ndashaka kuba bisaye mugama muyaga je sari nkenewe nati ari ngene mugabo nashaka mwese mu ngaha kora gukeneye ni sawa munyakubaho amahoro
ufite nawe namusabye birandevu ntavyigeze umubwira Gabriel. ari nayo mubwiye gusa nyine hari igihe usanga afise imyitwariko myinshi. Seriye buke ntabwo umva ivyo yavuze nivyo ivyo yavuze nivyo Beri. Miri kubaka nuko nyene ni ukuvuga iyo wamaze gufata decision nturi buhindure. Imana yaravyemeye ko mbana n'umugabo wanje. Nege hajya ari ne karamuje niyo nazi kucara ngaha. Njye kucara hari ni itegeko cyane gisaba. Twavuze nawe byumusabe. Aya ntibikenewe nicira ngaha nyene. Mutabumva je cari canzanye kubera uyasanzwe ari mu kinyoma reresi donc urumva no muri industry arimwo iki donc ari muri team bita entertainment bazira guhora vyumva ari kurekerana ama social media. Rero nari mfite inkuru bavuga ngo afite umugabo atari se yawe biki cyangwa sigeze batemberera numva ikintu bishaye vuga ko kurashaka gusanga nawe ufite ijambo ushaka kwireguza ko nimba mu kibano se abazi ko afite umugabo atari se yawe anywa inzoga aja mu nkumi urumva ko biba biteye isoni kubera nk'uyu bavuga ngo umustango ni kiyo cha jamii siko bavuga. Rero cyangwa ati genzo batemberera mugumba barese urusaku rwanzanye cyangwa sinazanye ni nabi cyangwa batembera ndabayagishe numva ko umugabo avuga. Ndakwaza ikibazo. Hajya umugabo atari seriye murabira kuki? Bavuze ngo na visage yangu iragusabira ko utayiseye mu rugo urumva sinzi rero nabambeshe vraiment mvuze ati ngo murabira kuki je numvise ko utayiseye plus de 10 personnes cyangwa 30 personnes abo utayiseye urumva je Tugere bukebuke. Ngo visage yanje yerekana ko ntari seriye. kandi ufise umugore ari très sérieuse vraiment. Nizame ukamucamwo ukamucitinga. Urazana aya majambo menshi biki. Mbega uyu muntu agiye muri byo byo gukina amareresi habageze ko mwe muza kumutohoza abagabo batari seriye wowe ari seriyeze umugabo we yafise isura itari seriye pingamye ukuntu sinzi Nyine cyiza ko utari seriyeze nta n'imeta yambaye atariho raba umvuza nkubwire ubundi kwambara impeta kuri uno rutoki sivyo byerekana umugabo ari seriye sivyo byerekana ibi namahitamo yanje nk'umuntu w'umugabo ko sintegeza kubaka uko mwe muko murabishaka sawa hama nibaza neza yuko kuba mwamaze no kumvuruga mu mutwe wewe nimba ari mugenzi wawe nimba muhurira muri vyo masinema yanyu nimba muhurira mu biki nimbuzi ko aje mugabo ngaha mu rugo ndibijya mbere njyanye mbona ibi microphone ngaha we udakene ko ndabimenagura sinanzi ko umuntu urashaka kuba yarabusikuye ko namakofi ngaho yamuhereza abantu batabona none umve nkubwiresha ivyo kumukubita ivyo nibanga giwanje nawe sivyo ivyo nibyo birabanya abantuze babamenyesha makuru aba journalist sinzi yo bamuvuye Rasta bro washaka kuzimya kamera ya none na umve ivyo nibihamagagwa ngo be nta byasheri nta byana mu kiganiro katuyage ikiganiro cyo butari stariye tahura ko je ndi umustar. Menya ko ntigeze kuyagisha abafana dukurikirana. Sivyo kuza kubaza mu rugo rwiwe ntabwo amakosa ari ibintu bisanzwe. Ubu rero kuba uri umustar sivyo bice bituma urugo rwiwanje rubiyandagazo isuzuguriro uzana bushaka bose amakamera muza mwinziza ama microphone muje kuraba umugabo atari umuseriye ya umviriza boss donc nkuko asina Sami arongo umugore cyangwa gatera inda tuja kukamubaza ati none bimeze gute rero n'umukinyi wiwe kandi no mu star nkunga bikubwiye bisigura ko tutegeza kumukurikirana ukuntu abayero kuza kuvuga ati kukubaza kutari seriye urabwo uvuga ati biva kuri kiniki impamvu ntayivuga nimba ari uhindura ugahindura ahubwo mbeza nkubwire abo bantu sanze batari seriye ni mwebwe uzima mvu mutari seriye reka nabaza ikibazo umunsi yunza kumushaka eske iyi sura ntari seriye ntiyayibona yari guhimuna yorobeka hariko umuntu ashaka kugira intama kandi ari inuze yari ingoro mva ibintu bitangaje none nagiye kumuresha mfise isura nk'iyo yiwawe ya siko mvuze mugurumba niyo wambwiye ko ubwisura uri seriye sivyo cyangwa isura yanjye ntiri seriye gisura ko musinza kumuresha okay nakumukarira ariko aramaramaza deja bro ndagusavye zimya kamera okay washaka kumubwira akazimya kamera
none tutayazirige icyari nanje no kuyaga miri ni ukuvuga umugabo wanje nuko ameze ntariseye na gatonya ninavyumva none ega nta muntu kwino si agororotse kwino si nta muntu agenda atumbereye gikuru no kwihangana no kuvyakira ukabibamwe uko abiri kose ndubaha umugabo wanje kandi ndamukunda nawe arabizi aha uri kurisambuza wenyene ubwawe ndubaha umugabo wanje no kurabi wewe okay nibaza neza yuko iminota umaze ngaha irahagije sivyo basi mu rubufasoni rwanyu no mu kuba basi okay reka basi bifate ko ntari seriye sivyo reka kuba ntari seriye ntubimpore uri mu rugo wanje ndakwinginze mu mahoro y'Imana no mu mutekano basi w'uwo mugenzi wawe akina amareresi muzore muhura hirya ari anyene ku mareresi wanyu mugabo mutaza ngaha wowe wavuze ngo urafitihanganira nibaza ko nubigikurikira cyo tuza kucihanganira hari ngorane irimo yanje none nivyo kumukubita kubera twaje ngagumbe muho basi nabyo tuzoshira ko tuzoyipostinga niba mutazoyipostinga navuze nazinye kamera ko acakije kamera muri no mwanya yani tuzoyipostinga navyo tuzoshira ko basi okay mwomfasha ntaco nimba muzo sinzi bicu okay basi mwomfasha mukagenda bitabaye birebire basi tubigire mu bufasoni sivyo ndakukunda none nabya mane nabya be nabya nagusabye bya bebe nga mwosohoka basigera mujanye hama naco jahe aha age simurafuse umuvuse umusore mwiza ariko arafata ama image mugera mujanye n'ujya musore sivyo ni kuko washimye deja oya numubeshere cameraman abafise umugore wiwe n'umugabo wawe ya none nimba atari umugabo wawe n'umugabo wundi mugore none ko umugore wiwe nawe ataje nga aze gute kandi turi ku kazi singene ko niko ndakujabagura okay we mwazanye na cameraman sivyo gisigura mu buzinanye byanyu ko sinzi yo muhurira rero ubu mwaje kumushuka jane nyarutsa ntarigo hari kuyaga hari kosa rimwe gamutanga kuyaga reka nkubaze kibazo ibaze kuyaga wazanye microphone sivyo wazanye kamera mbona muvise n'uwundi muntu hari inyuma ngira ngo acunze umutekano basi ntabwo tuzobishira niba mutazobishirako okay genda umubwira abifute none bosi umushitsi n'umugisha umushitsi ameze gute ari seriyeze ahantu umusore ari seriye ndabona ari seriye urabinga ameze neza umusore mwiza umubona gute shashere sivyo umusore mwiza apanze neza none Jesse umusore twamuzaniye nta musore mwamuzaniye umugabo ari seriye sivyo siko twavuze wewe nyine wambwiye ko je ntari seriye isura yanje ntiri seriye nakubwiye ko ari byo numva mu kibano kutari seriye okay ko umva mukara ntari seriye rero genda umuhigira abagabo bari seriye mu kibano ni benshi ndakuba icara bebe basureme ko ndakuba okay kandi reka ko ntari seriye sindi seriye sivyo sindi seriye uravyumva neza ubu muri uno mwanya yaba wewe yaba nujya muravyo nawe ndabajana ndanye twakoze iki basi nakoze iki icara basi gatawana icara ndakubwira sivyo urazi ko ndagukunda kandi nakwemeye ukuri kose ntari seriye uko biri kose uko babivuga mu kibano uko bivuga bose je ndagukunda kandi ndakwemera ukuri wabaseriye utabaseriye gikuru nuko ari urukundo naho wogenda mu bandi bakobwa bose uko babivuga je naco bintwaye umutima wanje uramaze gukunda uramaze guhitamo sivyo basi ndagusavye ikintu kimwe umfashe n'umushitsi tuyage neza tumwakire mu rugo rwacu hagegereye mu cyumba nego nyine umva utuntu tw'utujambo umugabo wawe ari he insaku zanyu ndagisabye umviriza nagusabye sivyo nagusabye nagutakambiye basi nkanye n'urugo woshora guhaguruka ge amasara aragiye sinkene gusiga umuntu mu rugo iwanje benda gusohorana ndabasohorana ndaba aha nahindutse we yarutse ingesohoke haguruka sawa nge maguru nyaru ndaba okay jana muherekeze muherekeze sawa basi reka yarutse we basi numukubita sivyo basi numukubita umviriza numukubite basi umviriza ndasubiye mwumviriza nibijyamba n'ijyanyuma nkubona yego ntabwo nzogaruka we nawe wewe bye sinzogaruka vrema sinzogaruka uri ndabaye seriye
Yesu we. Hoki. Mana yanje. Basi Belize bye rukuri. Nava nkubitirangaje kangenda sije kandi polisi hano. mirinda Nje nakukwegeye vrema kandi umbabarire vrema. ngenda imenya Sinzi ko bigenda nkuko. ingorane burya kubaka abantu benshi amababo tubona turyohewe dutwenga ariko mu ngo zacu habera ibintu byinshi burya abantu baratubona hanze dutwenga turyoherwa nabo ariko ibera mu nzu nibanga Nuko yose nagusabye ko nza kuraba ukanyemerera kandi uzi ko umugabo ameze uko. Jewe nzi ngo base ngo meze neza nzi nyine ngo amajambo yawe. ndayimubwira Nari yabyemeho. abagabo barahinduka nashobora kuvugana ikintu gasanga buke yakwankiye kandi ntushobora kubihakana ndavyakira ko siko bimeze gusa mbabarire kuba yakwakiriye uko nanjye sije Kandi ndabwumva bariye kubona gufasha kujya gisanze ko bimeze uko. miri n'ingorane ndakunda umugabo wanje cane Sawa nta kundi uterekana he mbona ari ibibazo. Sawa kunzira Steve ni kibazo n'ukuri kw'Imana ingo z'ubu zibitse byinshi. Bayi rero muheza gije ndatasha. Bayi rero muheza giga bakunzira Steve.